ko haheze imyaka 13 isoko yarahiye ico kibanza muzi akahise kaco uno munsi hakaba hariho umugwizatunga novuga yakoranye n'abandi bakiganya uburyo ni gute leta yoshobora kumuherekeza kugira bishobore tubakira irya soko neza narijya ko dusanzwe turiko turashiraho uburyo bushasha bwo gushigikira imigambi itandukanye leta iri kumwe n'abikorera utwabo. Ni muri yo numbero rero leta yacifata iya mbere iravuga ati reka dushiyemo uburyo bwo kubaherekeza ko bazoca babandanya begeranya uburyo baciye muri cya kigo yavuze cya marché des capitaux. Uno munsi rero ayo mafaranga basi bafise muri bankobu akaca yongerezwa na miliyari 15 yavuga ko yabivuze ko izokubakwa mu mice bitandukanye. Ubu tugiye dukore phase ya mbere hanyuma phase zizoca zikurikira. Haramaze kujyaho rero conseil d'administration ugwego nshingwa ntwaro duhejeje rwaciye ruja kwiga ingene boshiraho ugwego shingwa bikogwa comité de direction izokikurikirana ivyo bikogwa kuko abo ba privé bo baje bazoza naho bazanye amafaranga bazozana ubuhinga bwo gukurikirana ivyo kubaka aho leta izoca ishiraho mezo de surveillance kugira turabe yuko ivyo biko birubakwa bikurikiza amategeko. Ivyo biko birakogwa ico twita amathème de référence yaraheze kuri no mwanya turiko turavugana bariko bararokita gushiraho comité de direction kugira batangure gukora ibikogwa. Ihangiro twari twihaye yuko kwezi kwa gatandatu botangura ibikogwa nuko mu ndwi yahera bari bagerageje kuraba badepoje kugira bashiye gutora bari muri comité de direction mugabo twasanze badakwije ibyangombwa barasuye kuroransa. Rero no munsi nibaza yuko bishobora guherana n'ino ndwi ku buryo n'imiburiburi mu ntango z'umwaka w'amafaranga uza batangura kubaka. Nibaza ko ari ivyo twovuga gushika ino saha kandi twongera turemesha n'abene gihugu bashyizemo amafaranga tunabeshuza kandi abantu baza baravuga ibitari vyo nta busuma burimo ni ibintu bitunganijwe neza kandi icyo turiko turakora nuko imita y'abene gihugu icungegwa neza. Narimvuze ko rero leta ishisha amafaranga muri bije yatwara muri bankobo ariyo banke cije kuyakira yose na ada nayo ya deposit yashira muri bankobo nyene. Bankobo niyo banke izokwagiye amafaranga zokora uwo mugambi. Amafaranga muri bankobo azocungerwa nikiyo kije gucungera imitayi kiyamita ARMC Autorité de régulation des marchés de capitaux. Umva ko amafaranga acungewe. Amafaranga amaze kuboneka zanzego zagiyeho haroshaba kurondero ico bita abahinga bazokwikana ibikogwa mission de surveillance. Nuvuga ariko gushika kuri intambwe bari gushiraho inzego bari kwiganya ubwo buryo bw'ibanze. Ikino camandaniza ko nuko umugambi w'irya soko si umugambi w'umwaka umwe kuko ni soko ya kijambere mpuzamakungu izokubaho imyaka myinshi. Kuko buri mwaka hazokomaza ko amafaranga ibikorwa bibandanya. Mutegekanye imyaka ingahe? Namafaze ni 9 donc imice ni 9 yo kubaka. Imice yo kubaka bizoka mu bice 9. Imyaka ikirenga uko bivana n'ingene bazabonye ivyigwa byo mu kuzimu naho shaka kuvuga imyaka uyu munsi nyene utazanye ivyigwa byo mu kuzimu. Tube turabandanya turabona mu buhinga bw'ivyuma ntibiragenda neza nibaronka murongo baratubwiye. Tubandanye n'ikibazo ca Odilo yabajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibijanye n'amasoko washa ubutabazi bugashika bwatevye acagira akabaza n'umugambi wo gusanura isoko ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Yakibajije mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no mu bushikiranganje bujejwe inyubako. Uwo mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu yotangura. Murakoze ndashaka kubanza gushimira umenyesha makuru yabajije kino kibazo. Ego nivyo hagiye haribonekeza amasoko yagiye arasha ariko nkuko yabibajije yavuze ati mbega namasanganya canke n'ubugizi bwa nabi gushika ubu nta kintu kiratwereka yuko hoba hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri bijya bintu byashikiye amasoko. Gushika ubu dufata ko ari amasanganya
kuko amatohoza akogwa nta rimwe riratwereka yuko harimo ubugizi bwa nabi. Muti rero ubutabazi nivyo hariho igipolisi, gisata cy'igipolisi kijejwe ico gisata protection civile, hariho ibikoresho bafise byo kugira ngo bashobore gutabara mu gihe habonetse ibyo biza n'isibe, harimo n'iyo miriro. Ibyo bikoresho rero barakoresha ibyo bafise, nitwovuga ngo birakwiye neza, ariko ibyo bafise mu gihe habonetse izo ngorane nk'iyo miriro yadutse, baragerageza gukora ibishobotse byose bakoresheje ibikoresho bafise. Ariko rero twobizeza yuko no mu nteguro y'uburyo leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 n'ibihumbi 2027 harimwo uburyo bwategekanijwe kugira ngo hongerezwe ibikoresho bikoreshwa muri ico gisata cyo gukingira abene gihugu mu gihe bashikiwe n'ivyo biza n'isibe. Mumva ko n'ivyo rero byo kuzimya iyo miriro navyo nyene birimwe mu byategekanijwe kugira ngo twongereze ibyo dusanzwe dufise. Kuvyerekeye rero umugambi wo kubaka isoko, mwavuze yuko hariho uca afasha kugira ngo yishure kino kibazo, ariko na nyakubahwa umushikiranganje yajejwe ivy'ubutunzi yasavye yuko yotwunganira kuko mubabikurikirana nawe nyene arimwo. Murakoze cyane. Ego twavuze ko yari yabakibajije umushikiranganje yajejwe ivy'inyubako yocishura hama umushikiranganje yajejwe ikigega ca leta akamwunganira. Ego murakoze kunyongera kandi kajambo. Umugambi ukubaka isoko ya Bujumbura urabandanya. Watubandanya gute? Leta yasinyishira hamwe no kushame rusangi aho leta ifise mu mitayi nabiko twabagiye imitayi. Ku ruhande rwa leta ikigo gisabukira leta muri iyo shira hamwe rusangi ni BIJ. Ku ruhande rw'abikorera twabonaho ni ADA, African Dream Effects. Ni kuvuga yuko abikorera twabafise imitayi yabo bazana muri uwo mugambi baca muri ADA, leta ikayicisha muri BIJ. Iyo BIJ na ADA byashize ivyara y'iryo shiramwe rusangi aryo twakwita ubaka landmarks. Iyo niyo shiramwe rero givutse muri amashamba abiri. Iyo rero ubaka landmarks uwatugeze ubu bari gushira inzego urwego nshinga ntwaro abazorongora kugira ngo yigire abayiserukira n'abayitwara n'ababazwa ibyo mugambi. Ishaka bikiri gukogwa ku ruhande rwa leta mu nteguro y'ibizwa rya amafaranga azokora muri mwaka uza yatekanije imiliyaridi 15 nk'umutayi zoshiramwo. Aha nibaza ko umushikiranganje w'ikigega ca leta aza kunyungana niba nihenze ku yaruro, ariko bitera bijiyo. Mukurindira ko akunganira mushikiranganje ducishemo twakire umunyagihugu ari ku murongo. Allo? Allo? Oui. Aha, muri bande? Allo? Allo, turabumva muri bande? Allo? Turabumva duga kwijambo muri bande? Allo? 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 Allo, turabumva? Allo? Je ku matelefone no musi turabona ko bitariko bigenda neza, reka umushikiranganje abandanye. Allo? Murakoze. Narimvuze ko rero leta ishishe amafaranga muri BIJ yatwara muri Bankobo, ariyo banke ije kuyakira yose. Na ADA nayo ya deposit yashira muri Bankobo nyene. Bankobo niyo banke izokwagiye amafaranga azokora uwo mugambi. Amafaranga muri Bankobo azocungerwa n'ikiyo kije gucungera imitayi kiyamita IRMC, Autorité de régulation des marchés de capitaux. Umva ko amafaranga acungewe. Amafaranga amaze kuboneka zanzego zagiyeho haroshaba kurondero ico bita abahinga bazokwikana ibikorwa mission de surveillance. Nuvuga ariko gushika kuri intambwe bari gushiraho inzego bari kwigana ubwo buryo bw'ibanze. Ikintu camandanyiriza ko nuko
umugambi w'irya soko si umugambi w'umwaka umwe kuko n'isoko ya kijambere mpuzamakungu izokorwa imyaka myinshi kuko buri mwaka hazoguma haza amafaranga ibikorwa bibandanya mutegekanye imyaka ingahe n'amafaze n'icenda imice n'icenda yo kubaka imice yo kubaka bizoka mu bice 9 imyaka ikirenga uko bivana n'ingene bazabonye ivyigwa byo mu kuzimu naho shaka kuvuga imyaka uyu munsi nyene utazanye ivyigwa byo mu kuzimu. Murakoze ijambo ni ry'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta. Murakoze mu nyimesha makuru nashaka mere nk'uterera nonganira umushikiranganje mu byagejwe ari mu nyubako kubijanye no kubaka isoko ya Bujumbura ko murazi ko ari umugambi watangujwe bivuye kuwikorera twiwe yari yasabye yuko yokora kijya gikorwa mugaho twabonye ko bikenewe yuko yoherekezwa kugira icyo gikorwa gikorwe neza ataguhusha kucyo twateguye kuko murazi yuko hariho uburyo bwari bwegeranijwe bwabe n'igihugu novuga bo muri kone muri banki n'amafaranga yababa miliyaridi 8 kuko aramwe ari mu madolari nani mu marundi mugari rero twakiye twiyumvira ni ko haheze imyaka 13 isoko yarahiye ico kibanza ki muzi akahise kaco uno munsi hakaba hariho mugwizatunga novuga yakoranye n'abandi bakiganya uburyo ni gute leta yoshobora kumuherekeza kugira bishobore tubakira irya soko neza narijya ko dusanzwe turiko turashiraho uburyo bushasha bwo gushigikira imigambi itandukanye leta iri kumwe n'abikorera utwabo ni muri yo numbero leta yacifata iya mbere iravuga ati reka dushiyemo uburyo bwo kubaherekeza ko bazoca babandanya begeranya uburyo baciye muri cya kigo yavuze cya marché des capitaux uno munsi rero ayo mafaranga basi bafise muri bankobu akaca yongerezwa na miliyari 15 yavuga ko yabivuze ko izokubakwa mu mice bitandukanye ubu tugiye dukore phase ya mbere hanyuma phase zizoca zikurikira amategeko rero ashiraho ishirahamwe rihuza leta nabo bagwiza tunga yabivuze neza ko ari bije hamwe n'iyo shirahamwe yavuze bashiraho iyo shirahamwe gitwa Ubakalen Max haramaze kujyaho rero conseil d'administration urwego nshingwa ntwaro ruhejeje rwaciye ruja kwiga ingene boshiraho urwego shingwa bikorwa comité de direction izokikurikirana ivyo bikorwa kuko abo ba privé bo baje bazoza naho bazanye amafaranga bazozana ubuhinga bwo gukurikirana ivyo kubaka aho leta izoca ishiraho mezo de surveillance kugira turabe yuko ivyo biko birubakwa bikurikiza amategeko ivyo biko birakogwa ico twita amathème de référence yaraheze kuri no mwanya turiko turavugana bariko bararokita gushiraho comité de direction kugira batangure gukora ibikogwa ihangiro twari twihaye yuko kwezi kwa gatandatu botangura ibikogwa nuko mu ndwi yahera bari bagerageje kuraba badepoje kugira bashiye gutora bari muri comité de direction mugabo twasanze badakwije ibyangombwa barasuye kuroransa rero no munsi nibaza yuko bishobora guherana n'ino ndwi ku buryo n'imiburiburi mu ntango z'umwaka w'amafaranga uza batangura kubaka nibaza ko ari ivyo twovuga gushika ino saha kandi twongera turemesha n'abene gihugu bashyizemo amafaranga tunabeshyuza kandi abantu baza baravuga ibitari vyo nta busuma burimo ni ibintu bitunganijwe neza kandi icyo turiko turakora nuko imita y'abene gihugu icungerwa neza byo turiko turakora murakoze reka dusubire twakire umuntu ariko aramagara ku telefone allo allo Allo. allo amahoro neza Allo. allo allo turabum allo Allo. allo amahoro neza Allo. allo Allo. kumbure umurongo wa telefone nturi kuragenda neza Allo. allo Oui, amahoro. amahoro neza Mahoro. muri bande Nitwa Ndekengurukiye Jean Paul. Jean Paul Ego. muri heya Jean Paul Jean Paul ndi mu gisagara ca Bujumbura. tuga kwijambo Murakoze cyane ko mu murongo.
jewe mfise utubazo dushika tubiri twereka umushikiranganji w'ubutungane. Jewe iyo turi mu bushikiranganji bw'ubutungane turabona ibibazo ibicanke biriya dushobora kuba tubona tutatunganirizwa neza nk'uko bikwiye. Bashaka kubaza impamvu umuntu ashobora kugenda kuraba yari yaraciriwe umunyororo ugahera, umunyororo wamara guhera umuntu agaca aguma apfunzwe kandi yari umunyororo yarawumaze yaciriwe, wamara kugenda ugiye kuraba kugira ngo urekuze uwo muntu bakakubwira ngo genda uzogaruka dusome dosiye bakayisoma ugasubirayo ku isango yakubwiye. Iyo sango yahera akakubwira ngo hariho utuntu ngirindiriye kuraba, ukibaza ati none utwo tuntu akirindiriye kuraba uwo muntu kandi yarahejeje umunyororo utuntu bwoko ki, agasura akaguhindira ndevu ukagenda ukagaruka. Rero je nagomba mvuge nti ibi bintu nubo biraba bakabisubiramwo kugira ngo umuntu yahejeje umunyororo aba yambitswe zera igihano yaba yaragiciriwe yaragihejeje bakaraba bakamurekura kugira ngo bareke gushirisharija leta. Ego Iyo leta igumye ikaburira umuntu uri kurasigura ikibazo cawe ca mbere bacumbi ikaguma imugaburira yongera imuvuza. Ibyo nukuri ko bariko baragora leta. Urakoze ikibazo cawe cumvikanye. Twifashe bikimeze uko bimeze ubu. Vuga n'ikindi kibazo ca kabiri. Rero twasaba umushikiranganji w'ubutungane aka kabazo arabe n'ukuri agakemure. Abantu bararushe kuntu ushobora kugenda mu bushikiranganji bw'ubutungane ukirirwaho ukavaho ataco ukoze kugira ngo winzize mu gihugu canke n'umuryango uwinzirize, ugaca usanga utashe utarose inyishu y'ikibazo wari ufise. Jean Paul ibintu babisubiyemwo Jean Paul kugira ngo umuntu agenda agiye gutunganirizwa hanyuma agaca ataha atunganirijwe ku buryo ico kintu kiva mu nzira. Bariko barafasha abenegihugu bongera bafasha na leta. Jean Paul turiko turumvikana. Ikibazo canje ku mushikiranganji nico. Ikibazo kindi nari mfise Jean Paul na yavuye ku murongo. Murakoze kandi kuri akana kajya muduhaye ku bijyanye n'ubuhinga bwa none. Ikibazo cyabagijwe n'umumenyeshamakuru wa Kabaza TV aho yabagije gushika uno munsi mu bushikiranganji turongoye twoshobora kwiha amanota angana gute turavye ibijyana na digitalization mu bisata bitandukanye by'igihugu. Icyo novuga imbere yo kwishura kino kibazo twobirabira mu ruhande rumwe rujanye n'intunganyo nshasha yatumye ubushikiranganji bw'igihugu cya leta bufatanywa n'ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none. Intumbero hanini nuko ubuhinga bwa none ntibushobora kubaho ibindi bisata bitariho. Ubuhinga bwa none buza buhindura ingene akazi kahora gakorwa mu bisata bitandukanye. Rero mu mpinduka ziriko ziraba yaba mu bushikiranganji bujejwe ikiga cya leta n'ubundi bushikiranganji butandukanye bwose nuko tugerageza guhindura uko twahora dukora bisanzwe n'ingene twokoresha ubuhinga bwa none. Ubu nofata nk'imigambi nk'itatu canke ine iriko irakogwa mereye mu bushikiranganji turimwo. Murabizi duciye muri bajya bafashanya bikorwa nka banki y'isi yose ariho projet yitwa PAFEN iriko irashikira cyane cyane ibijejwe no gukoresha ubuhinga bwa none mu gutororokanya amakori duciye muri bwa buhinga bwita ikori bijya bya telepema bya teledeclaration biriko biraba mu bushikiranganji bw'igiga cya leta naho nyene hari biriko bikora kogwa bijanye no gutunganya amafaranga akoreshwa dukoresheje ubuhinga bwa none. Naho nyene bariko dufata mu mugongo biciye muri kimwe twita système de gestion des finances publiques. N'ubuhinga dukoresha twifuza gukoresha kugira ngo turatunganya neza nyine amafaranga akoreshwa. Ikindi novuga kirakogwa kijanye n'ingene bimwe byo kurihana système de paiement biciye mu banki nkuru ya leta, kuko murazi yuko ubuhinga bwa none bukoreshwa mu kuriha. Rero nk'ubu arahekwa kujaho kimwe twita Burundi Pay gihuza ubuhinga bwose butandukanye bukoreshwa mu kuriha, ahantu uvuga za Ecocash, za Limikash, za Inoti,
za kashitere n'izindi zose kugira twese duhurire hamwe nacyo nyine kiza gihindura ingene ibijyanye no kuriha no kurihana byahora bigenda. Ikindi novuga cyihuta kiko kirakogwa ubu ni ingene ibi byo gutunganya etat civile aho twifuza no muri ntunganya y'amafaranga izokoreshwa mu mwaka uza twashyizeho ibintu bya identité biometrique kuronka karangamuntu ikoresheje mu buhinga bwa none. Icyo novuga intambwe imeze neza kuko haramaze kuba igeragezwa kuri imwe muri zone zo muri Bujumbura yaguse. Ubu turashobora kubona ko n'ikarata ishobora gusohoka. Ubu rero uburyo bwashyizwemwo bushika miliyari 16 mu mwaka w'amafaranga tugiye gutangura nuko twifuza ko icyo kijanye n'akarangamuntu cyo dukoresha ubwingo bwa none cyo kwira kikaca kijana n'icyo cya twokwita cya etat civil ko murazi ivyo gutunganya bijanye n'abene gihugu abavutse abitavye Imana canke abagize ubugeni navyo nyene muri iyo systeme yagiyeho izojaho bizoba birimo vyose kwirakurikirana. Ikindi novuga ni kijanye muri leta nicyo twita communication gouvernementale nk'ubu mu nama shikiranganje twe na gipapuro dukoresha tuba turi twese kumuhora urumva ko ari intambwe bikaca bijyana bijya twita bya e-gov aho twifuza ko leta yose yoba iri twakoresha ubuhinga bwa none. Ikindi novuga mu bijyanye n'urudandazwa ibintu bya commerce electronique navyo nyene mwarabonye ko amategeko abigenga yagiyeho navyo nyene ari intambwe ziko zirategwa ubu kugira dushoboye gukora urudandazo biciye kuri ubwo buhinga bwa none. Novuga ikindi kijanye n'amamande amamande yo mwibarabara ingene twokoresha vya assurance bigahura n'ivya obere bigahura n'ivyo muri contrôle technique vyose ku buryo dushobora guca amande abantu tufise ayo makuru yose duciye kumuhora umwe twese navyo nyene bizogeragezwa vuba kuko ivyo byarakozwe. Ikindi novuga kiriko kirakogwa ni kijanye na titre foncier turakwana n'ubushikiranganje bujejwe ubutungane bufise titre foncier mu byo bujejwe n'ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako. Murazi yuko ubu kuno munsi abarundi bafise titre bangana ni ibihumbi 130 ku gihugu cyose ko kingana kandi benshi usanga bafise n'amatite atari sekirize. Ubu nacyo kiko kirakogwa mwarabonye ko twatanguye guhamagarira abantu kuza kwiyandikisha mbona nakajyo guhumuriza abantu bafise ubwoba yuko ibiriko birakogwa ari ukubiba cyangwa iki nuko twihaye numbero yuko abahejeje kuriha mu mezi 5 akurikira bashobora gutangura kuronka titre izobafasha nko gutwara muri banki n'ahandi hantu hose bizotuma dukuraho za manza nyinshi zari zisanzwe aho abantu bahora bapfa ivy'amatongo kubera usanga bafise impapuro z'amagendo n'abandi bizobafasha kandi no kujya no muri banki gusaba ideni bivyoroshe bafise urupapuro rwemewe. Ivyo nivyo rero novuga biko birakogwa n'ibindi bisata rero nko mu vy'amagara y'abantu aho twifuza yuko ibitaro bishika 1000 vyoba bifise ubuhinga bwa none bikanwa connection internet. Amashuri ashika 1000 tuko turabikorana cyakigiga twita fond de service universel kuko kijya kiregeranya amafaranga kugira cegera bene igihugu aho badafise amikoro kugira baronke internet. Ico nirindi hangiro twihaye umugwi uri kurakora ku ico gikogwa ugizwe nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abari mu bushikiranganje bw'indero nabo mu bushikiranganje bw'ikigiga cya leta kandi kijejwe iby'ubuhinga bwa none biriko birakogwa kugira tugire dushoye guha connection amashuri hamwe n'ibitaro bitandukanye. Ikindi novuga nohereza ko ni mu bijanye n'ikawa. Murabona ko ikawa kenshi usanga abantu abene gigwa atari bo baronka ajya amafaranga kusanga ari bo benshi bari hagati na hagati bamwe batanga imigwazo bagiri. Ubu twifuza yuko tumenya abafise ikawa ni bangahe abashoye ikawa ni bangahe no mukuriha tubarihe ducishije kuri ubwo buhinga bwa none. Ivyo turiko tukora ku ikawa bituma dukora nk'ivyo nyene mu bigori bituma dukora bene ivyo nyene mu vyifumbire. Ikibazo c'ifumbire cyagarutse kenshi nuko tuvugana usanga tujya dupapuro bakoresha
dushobora kuba tukiri mu mihana abantu bataragira abandi bavuga yuko barengeje. Twibaza rero yuko icyo gisata rero nitwagishyira mu buhinga bwa none tukamenya abakeneye umwavu bangana gute, abarishe bangana gute, bizotuma dukuraho rero izo ngorane zose zijyanye n'ibiharuro bitameze neza. Rero nicyo novuga mu guheraheza ubuhinga bwa none buje guhindura kujya twahora dukora kera dukoresha impapuro kugira dushoye gushyira ku mugaragaro dushemwo na transparence mu byo turiko turakora, na cyane cyane tubukoresha mu ntumbero yuko tumenya amafaranga ariko arasohoka iyo ari karajya koko ariko arakora ikizana impinduka ku bugingo ku buzima bwa bene igihugu. Nibaza rero ko ari ivyo novuga kuri ivyo. Kuri ibi by'urudandazo rukoreshwa rukorwa biciye mu buhinga bwa none ibyo bita e-commerce, muri kwezi kwa 11 2025 niho ikigo RCT catanguza ikiraro novuga cyo bise ecosystem. Ubunye twovuga ko mu Burundi hari amashira hamwe angahe yemewe akora runo rudandazwa, ko hari abantu bavuga bati niho abantu bibigwa. Kuri no sasi no baha ibiharuro novuga yuko dufise neza bimeze neza, mugabo nicyo mwomenya mu gushyira ecosystem nuko twifuza ko dukura mu ivyo bintu byo kwiba abantu, nuko twifuza yuko abatandukanye bose basanzwe baterera muri ico gisata boza. Nicyo gituma turiko turakorana nabo muri kijya chambre de commerce ijya CFCB kugira dushireho nyene abantu bafise ivyangombwa bikenewe byose kugira dukingira bene igihugu. Ni muri yo ntumbero nibaza yuko n'ijya ecosystem yagiyeho, kandi nibaze yuko n'amategeko mwaraboneye yuko ijya tegeko rijanye na commerce electronique yashizweho ni mu ntumbero yo kugira dushoye gukingira bene igihugu nibashoye kubana bibigwa kuri ubwo buhinga bwa none, kuko burafise ibyiza muga kandi burafise n'ibibi byabo. Rero mu gihe mudashizeho byankenerwa byose kugira abantu bakingigwe, abantu barashobora kuhibigwa.